incungu y'Uburundi wavuze ukuri utakura kuzira washatse ko Uburundi buronka ijambo buronka ingingo yo ntahe y'ubugabo wagasore muri incungu y'Uburundi wavuze ukuri utakura kuzira washatse ko Uburundi buronka ijambo buronka ingingo yo ntahe y'ubugabo uraye umwami umuganwa atari umugani intwari Rudoviko Rwagasore wishwe n'inyonko wazize ubudukunda wari badusigara turagiye wararwanye urugamba urarutsinda ntiwigeze utinya imirabyo imituraga rucana imvura y'urushana uri ntwari badusigara nyiragiye wagasore uri incungu y'Uburundi wavuze ukuri utakura kuzira twavuga kuri incungu ya Afurika nka Patrice Lumumba, Augustino Neto, Marie Ngouabi, Steve Biko, Abdel Nasser n'abandi bakimugandagura bashaka ko Burundi bwizizigwa n'ubuja bukabura iteka n'itekane bugatatagurika. ijambo nyakwigendera avuze ahanini ryariko umenga rikaburira twebwe abanyamubanza aho avuze ati mu byo yavuze yashimiye by'ukuri abo bahiganye arashima yuko haburana babiri hagatsinda umwe atariko ntibatsindanyanye ibi rero ni insiguro n'impanuro uko murazi ibyo twimirije tubimenye hakiri kare ko haburana babiri hagatsinda umwe ariko uwatsinze nawe agasatwarira bose ibi rero nibaza ko yoba ingingo y'umurundi wese na cyane cyane umunyabubanza ariko kuvyiharije umunyagihanga ikindi naco yavuze kandi numva nosubiramo amwumvisha yavuze ko abambuzi n'ibisuma abatera umudugararo n'imihimbiri niko yavuze atagiye kubihanganira burya rero burya yavuze ejo n'uno munsi irimo ntidushobora kwihanganira rero abatera imigumuko abasuma barashobora kudusiga kuko bagenda ijoro mugabo abagumunsi dushobora kwihanganira aya agomba mpanure aya mashengero agomba kutureza urwabo aho bari bose dufite igihugu kirimo ubukiramuzo kandi amashengero aratwigisha yuko tubaha abagize gute abaganza mu gihe rero byakunze kubaha abaganza uba ufise ikindi kintu wishimikije aho naho rero twebwe tuba dusigaye twubaha abaganza tugumira tuti hanze ubandanye ibi rero ndabisubiyemo amashengero arabe ntatubuze kurya no gufungura ku mwimbu w'amahoro n'umutekano ugenda icubahiro nyakwigendera Rudoviko Rwagasore yadusigaranye dusabe rero mugume ku kivi umusamazwe n'ibihe turimo ubu unye mugiye kuronka abuzukuru n'abuzukuruza muri iki gihe c'imyamamazi iri mu gutangura ubwo tugasaba ko mubigendamwo mu bwenge bwinshi umutekano mukirinda kubona babwira umudugararo kandi mukumva neza ivyo umuntu abigishije mukagira ikintu bita kwiyumvira ibi nivyo sivyo
biba ari vyiza. Ubundi twakeguka cane ingene mu ntara ya Bubanza imigambwe ibaye. Mukora amaboko mu muzu rero tugwize umwimbu, ndazi ko uzoba yahaze bizomugora kuja mu kajagari. Imyaka 58 ni myinshi cyane. Mugabo mwumvise namwe yuko ijambo yashikirije kuko no munsi ndacase kanovera nta mahinyu na make yirifise haheze igice gihe cyose. Yari afise intumbero ikomeye cyane yuko ubundi butera imbere maze kwikukira, ariko rero bamukundiye ko ashika kuco yari yifuje, abansi baca bamugandagura n'imigambi yiwe buriramwo. Aya makoperative ariko aravuga uno munsi mwumvise ko mu ijambo yavuze ahetse ya 58 abamaze kuba amashirahamwe akomeye cyane. Mugabo urumva n'iteko riyagenga n'ishasha, inyigisho bokuramo bumvirize neza rya jambo ryiwe, bakaraba ikibanza yari afise mu gihugu. Yarahizwe cyane ahigwa buhonga, umugabo ntiyashobora gutinya naho byari ngorane iri mu mashengero isa n'iri mu migambo. Ibi biri mu mashengero birababaje. Ishenge ikibanza cyo gusenga, ikibanza cerana ntivyogombye kuba ikibanza cy'akajagara abantu baja gufatana amashati bakimugandagura bashaka ku Burundi bwiza.